Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambura Idahita TV na cyane mwebwe musanzwe mukunda kutuba hafi mu biganiro dusanzwe ducesha kuri Ntambura Idahita TV. Amagara meza, kugubwa neza no kuroranirwa mu byanyu no mu banyu n'ivyo ndabipfurije aho muherereye. Jewe Jamvye Imana irambona nongeye kugaruka kugira ngo dushishikare gutera ijoro ijambo kubo ari mu ijoro canke dutere ryarenga kubo hakiri ku mutaga canke se ku muhingamo. Mu mazimisi mubibona tuvuga ku biganiro bijanye n'iri jambo bavuga ngo umugani ugana kariho, aho tumaze imisi tuvugana ku citation ku majambo y'inkora mutima yavuzwe n'abantu novuga ngo bamenyekanye, novuga ngo bavuga rikijana, aho imigani bavuze canke se ama proverbe bavuze usanga ari amajambo afise ico yigisha mu buzima bwacu bwa misi yose. None rero twagomba dushishikane muri iyo ntumbero nyene ko umugani ugana kariho. Mbega uyu mugani uno munsi n'uyuhe kandi akariho nakahe? Nico cigwa tuza kuraba rero muri ano majambo y'uno munsi canke se muri iyi citation célèbre y'uwitwa Ray Gofford nawe yagize yavuze amajambo avuga mu Gifaransa, yavuze ngo il y a deux types de personnes qui vous diront que vous ne pouvez pas faire une différence dans son monde. Ceux qui ont peur d'essayer et ceux qui ont peur que vous réussissiez. Sinzi ko muvyumva neza, twaza kwivugana neza mu Kirundi naho nyene kumbure ku batacumva kuko ndabizi neza yuko abatari bake ngaha bino biganiro vyacu tubishikiza mu Kirundi tugafashanya mu rurimi rwacu kavukire. Dusubire mu citation ivuga ngo il y a deux types de personnes qui vous diront que vous ne pouvez pas faire une différence dans son monde. Ceux qui ont peur d'essayer et ceux qui ont peur que vous réussissiez. Ni aya majambo y'uwitwa rero Ray Gofford yavuze aya majambo mu Kirundi yagombye kuvuga ngo hariho ubwoko bubiri bw'abantu bazokubwira yuko udashobora kugira ico ukoze ico ushitseko muri iyi si hariho imigwi ibiri y'abantu bazokubwira yuko wewe ataco ushoboye gushikako, wewe ataco uzopfa wimariye, wewe atahantu na hamwe atantambwe uzotera. Abo bantu rero bari mu migwi ibiri nabo ngo umugwi wa mbere ni w'abantu bafise ubwoba bwo kugerageza, bwo gukura amaboko mu mpuzu, bwo kugira ico bakoze. Ceux qui ont peur d'essayer, abantu batinya kugira ico bakoze ngo bagire nabo aho bageze, abantu batinya gukura amaboko mu mpuzu, abantu bahitamwo kubindera amaboko kuko babona kumengo hamwe bogira ico bakoze bazohava bahura n'uruhombo, bizohava bidacamwo, bizohava bigenda nabi. Umuntu agatinya kudandaza ngo hamwe norangura ni bandi bazobijya. Umuntu agatinya kugurura urubuga rwa YouTube ngo ruzogere n'igihe rumuhemba kumbure amahera, kuko turazi yuko izi mbuga hari abageze ku rwego rwo guhembwa kandi zibeshejeho. Umuntu agatinya kugugurura ngo ni bande bazondaba, ni bande bazonyumviriza, ivyo wanje ni bande bazogira, nuvuga ngo ni bande bazonshorera. Uravyumva? Umugwi wa mbere rero ngo abantu bazokubwira ko wewe atacu uzokwimarira, atacu uzoshikako, atantambwe uzotera mu buzima, ata migambi y'iterambere uzokora ngo icemwo ikunde itoke utazunguka, ahubwo byose bizoba futi ngo uyo mugugizo n'abantu nabo ngo batigera bakura amaboko mu mpuzu, nabo ngo bagira ikintu bakoze, bagira umugambi batanguye, bagira umushinga bagizene bakoze ngo bagirene barondere ejo haza. Abo bantu batinya kugira ikintu bakoze kubwuko bishiramo ko bazohomba, bishiramo ko tazocamwe. Uyo n'umugwi mubi w'abantu ba mbere bazoza bakwereka yuko ivyo ugomba gukora bitazokunda, kubera yuko nabo niko bameze, batinya kugira ico bakora kubera yuko babona yuko
vyohava bidakunda vyohava bidacamwo, nibarima bakabona ngo nibarima bizoca bihoroka, nibarima izuba rizobiturira, nibarima imyumbati mozayiki izoyitera, nibarima ibi bizogenda uku, niborora zizogwara ubuperu. Abantu bama babona yuko umengo nibo batinya gutera intambwe ngo bagire ikintu bakoze. Abo bantu nibo bantu ba mbere bari muri uno mugwi rero uyu Ray Go Forth yavuze muri ano majambo yiwe, muri no citation célèbre yiwe yavuze. Umugwi wa kabiri yavuze ngo est-ce qu'on peur que vous réussissiez. Abandi bantu ngo bazoza bakubwira yuko atantambwe uzotera mu buzima, atacu uzoshobora gushikako, atakintu gihambaye gitandukanye n'ivyo abandi bakora, atakintu c'igitangaza uzokora. Kuko twabonye avuga ngo il y a deux types de personnes qui vous diront que vous ne pouvez pas faire une différence dans ce monde. Abo bantu rero bakabiri ngaha ngo ni abantu bafise ubwoba yuko hamwe woramuka ubikoze vyoca bicamwo, abantu babona yuko hamwe wokora vyoca bikunda, abantu babona yuko hamwe wokora woca ubasumba. Abo ngo bazogerageza kugucinyiza, bazogerageza kukwereka yuko bidakunda, bazogerageza kuguca intege, bazogerageza kukwitambika imbere n'amajambo menshi, basigure bamere nk'abagukonvenka, bakwemeze, bakumvishe neza yuko ivyo bintu ugomba gukora bitazokunda, bitazocamwo. Uyo mugwi w'abo bantu rero mu vy'ukuri ntibazoba bakwereka yuko bitazocamwo kubera yuko mu vy'ukuri bitazocamwo, kandi ntibazoba bakwereka yuko bitazocamwo kubera yuko babona yuko utabishoboye, ntibazoba bakwereka yuko ivyo bintu utabishoboye kubera yuko mu vy'ukuri nawe ariko bisanzwe biri utabishoboye, ahubwo ngo bazoba bakwereka yuko atabishoboye, bazoba baguca intege, bazoba bakudekuraje, bazoba baguca inkokora, bazoba bakuzimiriza umuhamagaro, bazoba bakuzimiriza icaka, inzara n'inyota ufitiye iterambere ryawe ry'ejo hazoza, kubera yuko bazoba bamaze kubona yuko uyo mugambi ubabwiye uzokunda. Baravye ukuntu umeze, baravye ingene bakuzi, baravye umwete ufise, baravye ingene uri umuntu akora, baravye ingene uzinduka ijoro, baravye ingene uburabira mu rugi, baravye ingene wewe utaja mu ngeso mbi, baravye ingene amahera wewe utayasesagura, baravye ingene wewe utaja kunywa inzoga ngo yamarire mu nzoga, baravye ingene wewe utaja mu maraya ngo wishinga ubumaraya, baravye ingene wewe uri umuntu atuje, atekanye, yitonda kandi afashe ingingo yikurikirana, baravye ingene wewe uri umuntu afise indangagaciro, amavaleur, baravye bagasanga wewe uri umuntu afise amaprincipe, ingingo ngenderwako zo mu buzima, baravye bakaraba ingene wewe ufise amerekezo y'ubuzima, ba ufise novuga ngo igicapo c'ubuzima wipfuza kuzoba mwejo, baravye ingene uciye ubwenge, baravye ibikugize vyose. Hariho abantu bazokubwira yuko bitazokunda, hariho abantu bazokwereka yuko ivyo ugomba ukore bitazokunda, non pas parce que bitazokunda, mais parce que babona yuko uzocamwo, bizokunda, uzobikora, uzobishikako, kandi niwe bishikako uzoca ubasumba, uzoca ubaruta, uzosigara ugira mu modoka nziza nabo vyarabananiye. Abantu vyananiye mu buzima mugabo babona yuko wewe hamwe wobikora wobishobora, abo bantu bafise ubwoba ko wewe ivyawe vyohava bicamwo, ugaca usanga uciye ubasumba. N'uyu rero Ray Go Forth yavuze ayo majambo muri ino citation yiwe. Bakunzi ba Ntamvura Idahita TV, mwebwe twama tubana rero mu biganiro bitandukanye tubashikiriza kuri Ntamvura Idahita TV. Aba bantu nagomba ngo nawe urabe neza mu bagenzi bawe, mu bo muganira, abo ubwira imigambi, wame witeze iyi migwi ibiri, hanyuma kandi umenye ngo niyo yonyene mikuru izokuba, ukikakubwira ngo ntibizokunda, ntibizoshoboka, kuko abataraba
bazokubwira ahubwo ibisabwa kugira ngo bikunde, baguterera ivyiyumviro, banakubwire ngo vyogenda gutya, bagufate mu mugongo, bagushigikire, bavuge ngo birashoboka, nta kidashoboka. Novuga ngo akarimbi konyene umuntu adashobora kuba yorengane hariya hejuru kwijuru, nayo ubundi umuntu ico yishizemwo impera n'imperuka aragishobora. Nibaza ko abaza amakuru y'umunara w'Ibabeli mu gitabo c'Itanguriro muba mumaze kuyasoma cyangwa mumaze kuyabwirwa, murazi ko ngo abana b'abantu kera bifatiye ingingo ngo yo kubaka umunara ngo mpaka ngo bashike kwijuru. Imana iravye isanga abo bantu kubera ko basenyera ku mugozi umwe, kubera ko bunze ubumwe, kubera yuko bavuga rumwe, kubera yuko bashize hamwe, Imana isanga bizokunda. Burya ikintu catumye bidakunda ni ikintu cabatandukanije, cabateranije, gituma batavuga rumwe, gituma badasenyera ku mugozi umwe. Rero ico umwana w'umuntu yitumye cerekeye iterambere ry'ubuzima bwiwe, cerekeye iterambere ryiwe, kirashoboka igihe yoba avyifashemwo neza. Abantu rero bazokubwira ko bidakunda, uzorabe akenshi uzosanga mu buzima bwabo ari abantu nabo vyananiye, canke nabo batinye canke bagitinya kubikora, batinya kubishira mu ngiro. Hanyuma kandi uzosanga ari abantu nabo novuga ngo bagizene, batinya yuko wotera imbere, batinya ko woshika kure. Abantu novuga ngo bafise ubwoba bw'uko wohava ubasumba, wohava ubaruta. Abo bantu nibo uzosanga bakwitambika imbere. Bitabaye uko naho abandi bose bakwiye kuza arabagushigikira. None rero wewe wimeze gute? Uravye abakubwira ko bidakunda, abakubwira ko bidashoboka, ntibaguca intege, ntibakubuze kubandanya. Raba yuko ahubwo atari kubera ko nabo batinye, byabananiye kubikora. Nayo mpamvu mbere umuntu amaze kumenya yuko umuntu ahora abwira imigambi yiwe ari umwe muri iyi migwi ibiri, uyo muntu ucumusezera, ukamubisa, ukamwihoza, ntusubire kumubwira imigambi yawe y'iterambere, kubera uyo muntu byaramunaniye, yaratinye gutera intambwe, canke yoba adashaka yuko utera imbere ngo uhave umusumba, uhave umuruta. Beakunzi ba Ntambwe TV, aha rero ni ikiganiro cacu kigarukiye. Tuzosubira mu kiganiro c'ubutaha. Mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo, kugira ngo muze muraronka ibiganiro vyacu. Ni agahwane.